none rero uyu muririmbyi tuvuge gutyo aririmbye mu majambo yiwe y'indirimbo yiwe avugamwo ngo ijambo ryawe Mana ni itara rimurikira ibirenge vyanje. Imana yacu nihimbazwe ngo kandi niryo muco umurikira mu nzira yanje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo nipfuza kubatekerera nanje nongera ndayitekerera. Aya majambo atubwiye kw'ijambo ry'Imana ari ikintu kidasanzwe, kw'ijambo ry'Imana ari itara rimurikira ibirenge vyacu, kuko isi novuga ngo ni mu mwiza, ni mu mwijima. Iyi si yuzuyemwo ivyaha, hatabayeho ijambo ry'Imana nta muco. Ubugingo bwacu butabayemwo ijambo ry'Imana bwoba bugereranwa n'uburi mu mwiza w'umuzimagiza, bwoba bugereranwa n'uburi mu mwiza w'umuzitaya. Ariko kuko ijambo ry'Imana ari itara ribasha kumurikira ubugingo bwacu kugira ngo ntibuzimire, kuko murabizi neza iyo hatabona haba hatabona. Nka twebweho dukora mu bijyanye no kudandaza, jewe ndandaza imiti muri farumasi, kumbure mu biganiro bitandukanye muhora mubibona kuko hari n'ibyo mpora nkorera muri farumasi. Ni ukuvuga iyo amatara yacitse usanga ubuzima nuvuga ngo buhungabana, byinshi birahungabana. Iyo ari mw'ijoro akaba ata matara ahari, murabizi neza kumbure habaho no kwibwa. Abenshi muri baca bihutira no gutaha kugira ngo ntibave babasopa, ntibave babiba, kuko mw'ijoro nyene ni mw'ijoro, ibibera mu mwijima ni mu mwijima. Ariko uyu muririmbyi avuze yerekana neza ko ubuzima bwiwe bubasha kumurikirwa n'itara ry'Imana, kandi iryo tara naryo ngo ni ijambo ry'Imana. Kubera iki rero? Kubera yuko ijambo ry'Imana rimwereka iciza n'ikibi, rimwereka ibyiza akwiye gukora, rikamwereka n'ibibi adakwiye gukora, rimubwira ibyo yakorekeyemwo atari byiza, riramuhanura, riramuzimurura. yaragiye kuzimira, yarakorokeye novuga ngo mu manga, ijambo ry'Imana rigaca rimumurikira, rigatuma ibirenge vyiwe bidatsitara, rigatuma ibirenge vyiwe bitazimira, rigatuma aca ahabona, rigatuma aca mu muco utangaje. Imana yacu nidutabare. Rero ntumbereye kuvuga iki? Ntumbereye kuvuga ngo nimba tugomba kutazimira, nimba tugomba guca ahabona, nimba tugomba kugira ubuzima novuga ngo butagendera mu mwiza w'umuzimagiza w'ivyaha, dukwiye kwibika kw'ijambo ry'Imana, dukwiye kurisoma, dukwiye kurifungura nkuko dufungura izindi mfungurwa. Imana yacu nihimbazwe. Dukwiye kuribika mu mutima wacu nkuko twabonye ko ari umwanditsi ngaha mu mazaburi yavuze ngo narabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Mu yandi majambo bivuga ngo nasanze kugira ngo bikunde ko mbasha kubaho ntacumura, ari ngombwa ngo mbike ijambo ryawe. Kubika ijambo ryawe gutuma mbasha kubaho ntacumura. Kubika ijambo ryawe gutuma mbaho ubuzima bugororotse. Kubika ijambo ryawe mu mutima wanje gutuma ndonka ikintu kintangira, gutuma ndonka bariyeri, gutuma ndonka uruhome runtandukanya n'ivyaha. Naho noba numva umengo nabishaka kubikorokeramwo, naho noba numva umengo nobikora nk'abandi, ariko ijambo ryawe rimbashisha kudacumura. Imana yacu nidutabare.